iyi si inkuru y'imbarirano, iyi ni inkuru yiwanje peresoneri. Mube muritwengera. Umunsi umwe naravyutse mu gitondo bati ngo twereke ikiraka cyo guhereza ku mujengo. Abatazi umujengo ni hajya baba bariko barubaka chantier canke igikorwa carico cose cyo kubaka. Nanje nari nimererewe nabi ntagira n'urwa Kongo. Bati rero inguje guhereza urabe yuko woronka n'amakeyo urya. Nanje ndagira nti basha simbura nayo gukora urugendo. Ndagenda bati canga isima. Ndayicanga naho hari hakubereye iryo zuba. Ndatangura ndasereva bati uradugana isima mpaka hejuru. Kudugana isima yuzuye ikidumu ukayidugana uciye ku ngazi nakazimuta. Unyereye gatoya ubugiye. Nanje ntiwanguha ndagakora gatuneka mpaka. Abantu mwakoze akazi canke mukora akazi ndizera neza yuko mwumva ico ndiko ndavuga. Kudugana ku ngazi ikidumu cuzuye isima ntivyoroshe. Umusi wa mbere urahera bati tuzobahemba ejo. Uwa kabiri urahera twiteze guhembwa wapi. Umusi wa gatatu urahera. Umusi wa kane urahera ntibaduhemvye. Bati nta ngorane nimukore turababikiye agahera kanyu. Umusi wa gatanu turavuga duti aho duhereza gukora n'umusi mubwirizwa kuduhemba. Baca binamura mu minsi 5 badukubita umusi umwe. Bati ayandi nimutubangire gatoya tuzoyabaha kandi tuzoyabahera rimwe. Ryazuba bwa buruhe kwa kwikokora birangira batubwiye bati turindire. Kwishuza wapi. Turasubira turishuza wapi. Turasubira turishuza wapi. Gushika ino saha ayo mahera nararushe ndaheberana. Aho gusa narababwiye ko nakoze ibikorwa vyinshi kandi naho nyene bagenda banka kumpemba. Abwira abanyatesalonika ati bene data muribuka ubutame bwacu n'ubucumukure twagize turiko turababwira ubutumwa bwiza. Ati twakora umurango nijoro kugira ngo ntihagire umwe muri mwebwe turemera. Ati twagerageje kubabera karorero tubaremesha tubashingira intahe kugira ngo mugende uko bibereye. Bagenzi kubwako kantu bangiriye narababaye ndatuntura. Ndabona yuko arakarenganyo kabishe. Gukora ugasubira ugakora hanyuma wishuza ngo bahaguhemba y'umunsi umwe wakoze iminsi 5. Iyo yindi minsi bagaca bayiguheranira. Ndavuga nti oya n'umwana nzosiga nzokwiyamiriza akarenganyo. Bagenzi nasanze muri rusangi ubuzima Abarundi tubayeho ari ubuzima bw'akarenganyo. Kumbure hariho abagira bati jewe bondenganya bigenze gute. Ivyo birashoboka kabisa. Hariho abantu batarenganya kubera baba begamiye abarenganya. Ico ngomba kuvuga ni giki. Maze kuvyitegereza nasanze mu Burundi hari akarenganyo kenshi cyane. Ako karenganyo rero sinzi ko namwe muri akabona.
ijambo ry'Imana riravuga ngo igihe cose cashingiwe igihe cacu, ngo kandi igikorwa cose mw'isi y'ijuru gifise akanya kacu, ngo hari igihe co kuvuka n'igihe co gupfa, ngo hari igihe co gutera n'igihe co kurandura ivyatewe, hari igihe co kwica n'igihe co gukiza, hari igihe co gusambura n'igihe co kubaka, hari igihe co kurira n'igihe co gutwenga. Rero naravuze nti kino gihe akarenganyo karenze, reka duhindure umukenyuro. Aka karenganyo tugahagurukire tukagwanirize hamwe, bagakora ntibashobora kutunanira twese hamwe, ntibishoboka. Aha rero nagomba ndababwire ko ibintu vyahinduye isura. Ngomba nkorane n'abantu bigaragara neza ko barenganijwe. Pana ibintu vyo kurementanya, pana ibintu vyo gucisha hirya no hino, pana ibintu vyo gukekeranya. Wewe uravuga yuko uri kurarenganya, d'accord? Urafise ivyemezo vyemeza yuko uri kurarenganya. Subiyemwo, urafise ivyemezo bigaragaza neza kuri kurarenganya. Ubifise ucubizana, hanyuma uzane na nimero y'uwo wibaza yuko ariko arakurenganya. Nimba ari umushikiranganje ariko arakurenganya, nimba ari deje ariko arakurenganya, nimba ari buramatara ariko arakurenganya, erekana neza uko kuntu ariko arakurenganya, hanyuma uduhe nimero yiwe, duce turaba duti mbega ninde mushikiranganje amutwara. Mu karenganyo duce tugashira inbox y'umushikiranganje canke umutegetsi amutwara directement, hanyuma duce tubagirira screenshot duti ehe ngibi twabishize inbox iwe. Ivyo duce tubimenyesha abene gihugu bose, hanyuma uwo mushikiranganje canke uwo mutegetsi ataca bivuze ko azoba yasuzuguye abanyagihugu bose. Baratanze nimero za telefone, ubu abantu bose barazifise. Rero barigira ibikoko, abantu babandikira babereka ingorane bafise, ntibabishure no kubishura. Abandi babibaha bagaca babagira kwitera bwoba, abantu bamwe bakabasanga inbox bati ivyo bintu. Ibi rero tumaze kubibona twaciye duhindura umukenyuro, tuzoca tubishira inbox wabo, hanyuma bareke kuvyishura. Ntibazoba bagaye twebwe, bazoba bagaye babene gihugu. Abene gihugu nabo nibara abapatro babo. Iyo umaze kugaya umupatro rero yaguhaye akazi, nta kindi kintu kiba gisigaye atari uko akwirukana. Nifuza kubikora mu bwitonzi ntangere, muri kwa guca bugufi. Murazi ko ari byo twirirwa turabigisha. Ivyo hariyo bavuga bati none uwo muhimbire ariko aravuga ibintu nk'ivyo ariko aracanga isima. Nacanga isima ibindi navyo turabibona. Aho rero aho reka nihorere. Aho ndiko ndaduza isima, ubutumwa ntibuzoba ari ubw'iwanje, buzoba ari ubw'abanyagihugu bariko bararenganywa. Murumva, iyo dutanze ibintu tukabipibliya, abanyagihugu baratubaza bati mbega aha muri sire yuko abo vyega vyabashikiriye. Tereka hari habo usanga bibereye mu kabare, bibereye ku mashantiye yabo, bibereye voilà. Bati ugasanga ntibariko barabakurikirana. Ivyo mwavuze ni twebwe bene gihugu twavyumvise gusa, mugabo abo vyega neza neza ntivyabashikiriye. Umukenyuro rero duhinduye nuwo ndababwiye, mwebwe muzoba muzanye ako karenganyo muriko muragirirwa. Saba ikintu kimwe, muzane ibintu vy'ukuri bifise ivyemezo ngaho, hanyuma dupime aba bantu turabe yuko ibintu bidahinduka. Abaje bene data ko twovuga ibintu n'umunsi tukabisubiramwo tukavuga tuti naka ariko ararenganywa, bikaguma uko nyene imyaka n'imyaka igahera. Nimba vy'ukuri batanze nimero zabo, tuzoshira ubwo butumwa inbox yabo, dushe tubaha screenshot duti ehe ngubu ubutumwa bwabashikiriye, reka turindire ico babivugako. Ataco babivuzeko dushe tubaha raporo duti none ibi bintu ntimwari mwabonye yuko twabimuhaye, hari ico mubonye yabivuzeko, ntimubona yuko ibintu biriko birononekara. Ubu rero igisigaye muracumva. Umuntu tuzoba duhaye ico kibazo akanka kwikemura, ejo azoca asubira neganege ngo aje kwaka amajwi abene gihugu. Tubirabe, reka dukoresha ubu buhinga turabe yuko bibandanya uko biriko biragenda.
nababwiye nta karenganyo je nagiriwe ntihagira uko kangana. Rero mbwirizwa kukagwanya nivuye inyuma uko kuba gasa kose. Ubu hagomba haba urugendo rw'umuzagazaga. Ikintu cose kirafise umwanya wacu. Ubuzima bw'abanyagihugu si ubwo gukinirako. Rero sinokwirirwa ndahogora, nibaza yuko mwumvise neza ico twavuze. Nibaza ko mwumvise umukenyuro mushasha. Tugomba turabe neza abo bantu biteza utunyoni kandi ibintu biriko birononekara. Inimero z'abashikiranganji bose dutegerezwa kuba tuzifise, iz'abadeji dutegerezwa kuba tuzifise, iz'ababuramatari tuzifise, inimero z'abasitanteri tuzifise. Nukuvuga ngo umuntu wese azoduha ikintu kijanye n'akarenganya azoca duhana n'inimero y'uwo avuga yuko ariko aramugirira akarenganyo, duce turondera n'inimero y'umushefu wiwe, ivyo duce tubibaha hanyuma tubagirira aga screenshot. Ndabasavye mwe muriko muranyumviriza, uzane ibintu vy'ukuri atari kinyoma, kuko niyo wazana ikinyoma kizokugarukako. Uzi yuko uriko urarenganya, utegura ivyo bintu vyawe neza hanyuma biduhe. Yakarenganyo gasumvye ubutungane, igihugu kiba kiri mwirinde. Ariko iyo ubutungane busumvye akarenganyo, igihugu kiba kiri mu munezero, igihugu kiba kiri mu mahoro, igihugu kiba kiri mu iterambere. Rero nimba atakarenganyo kariho, igihugu kiri mu iterambere. Nimba hari akarenganyo, igihugu kiri mwirinde. Rero dutegerezwa kugwanya akarenganyo kugira ngo habeho ubutungane, kugira ngo habeho ituze, kugira ngo tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Imana yo mwijuru nibahezagire mwese. Reka twibananirize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze.